nagahaze nyene kuko ingingo y'ijana 170 ingingo y'ijana 197 yo mu gitabo kigenga abakozi n'akazi iravuga yuko umushahara uteza guhembwa ku kwezi bajya bahembwa ku kwezi uteza kuhembwa ujya munsi nyene uteza kuronkera ariko kubera bazi yuko umukoresha ushobora kumugora iyo ngingo iravuga yuko umukoresha afise kurengana kugutevya guhemba gushaka ku minsi 8 donc mu gifaransa bavuga ngo les paiements mensuels sont effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Bisigura yuko iyo minsi 8 imaze kurenga umukoresha aba yamaze kuja mu makosa. Muri ico gihe abakozi barashobora kwita urugenduzi bw'akazi inspection du travail hanyuma bagahamagara umukoresha bakamubwira yuko yohemba abakozi kuko aba yarabakoresheje. Haba habayeho kutubahiriza amasezerano donc mu mwaragiranye hagati y'umukozi n'umukoresha. Kurya umukoresha iyo umukoreye nabi canke ukoze ayandi makosa mukaza barakujeje no kuvuga ugahonyanga amasezerano mwagirani ashobora kukwirukana nawe nk'umukozi urashobora gusaba kwitahira kandi muri ico gihe atari kwikosa giwawe muga kwikosa ry'umukoresha kubera aba yarenze amasezerano mu mwaragirani aho acagaruka rero vya bindi by'uko agirane agutekerera bati je singishobora kubananya korana nawe je ntekerera nigiye